Umugambi w'Imana kazoza w'u Burundi igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060 ngo urashoboka, ariko ngo mu vyosabwa kugira ngo uwo mugambi worohe neza ngo nuko ugwaruka ari nabwo rwinshi mu gihugu gwoshirwa nabwo nyene mu bibanza bifata ingingo mu iterambere ry'igihugu, bikaba rero bimwe mu bishikirizwa n'ugwaruka. Aha rero hakaba hari mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe ry'urunani rw'imboneza CPD mu ncamake y'igifaransa. Reka rero twumvirize bamwe muri urwo rwaruka. Bono ntitwoyishikako mu gihe ibintu bikimeze uko biruku, mu gihe urwaruka rutarahindura ivyiyumviro changement de mentalité ntibikunda, nabwo kugira bahindure ivyiyumviro nuko haba inyigisho zimbitse kugira ngo ubwa mbere hoho urwaruka ruriho ubu niko ruriko ruravyara. Hatabaye impinduka muri ibi vya taux de croissance, iyi mbono ntidushobora kuyishikako kuko mu 2040 tuzoba twuzuye igihugu, ntitwoba tukironka naho turima bigumye bimeze gutya. Ikindi naco cerekana ko iyi mbono ku bwanje mbona bigumye tutoyishikako ni mu gihe ata nyigisho, kuko nk'ubu jewe bangahe Bujumbura nguma numva ngo vision 2060 ku by'ukuri uri usiga bangazi arazi ico kintu bita vision 2040 2060 icari ico harabaye kwigisha nk'ubu unye muri kumutwigisha turi abantu bashika hafi ini 30. Urundi rwaruka ivyo bintu urabitse ahanye bici no kubera turi i Bujumbura, muga mukamenya ko i Bujumbura abantu bahaba ari bake cyane tugereranije n'abantu baba mu gihugu cose. Ikindi naco bavuga nti ntituzohaba tubishikako mu gihe hatabaye gusubiramwo inyigisho mu ishuri, habe la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement. Ivyo bonye bitarahinduka iyo mbono ntitwoyishikako, nkuko hariho n'abaherutse kubivuga abaturongoye bati abanyeshuri dupakirwa canke tubapakiramwo vyinshi, bageze guheza ugasanga nta na kimwe azi. Ubu rero kugira iyo mbono tuyishikeko nuko umuntu avuga ati ndasohoza ishure nziki, ndahejeje iki, nimba nizi ivy'uburimyi ndabizi, nimba nizi icongereza ndakizi, nimba nizi geography ndayizi. Bonye bidahindutse iyo mbono ntidushobora kuyishikako. Hanyuma ikindi naco mwavuze hariho uruhara rw'amashirahamwe yigenga, ni vyiza cane ariko ni ruto. Uruhara runini n'urwa leta, kuko nk'ubu leta ibicishije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ndwi zibiri abarundi bose boba bazi imigambi n'imigabo y'imbono y'umwaka w'ibihumbi 2040 ku gihugu cifashe n'umwaka w'ibihumbi 2060 mu gihugu giteye imbere. Ariko ku mashirahamwe yigenga barafise ubwo buryo bwo kugira ngo babishikane hose, sindavyibaza. Hama ikindi naco no vuga iyo mbono igoye gushikako mu gihe les jeunes bataraja muri les instances de prise de décision, kugira bajeho nabo nyine batore ivyabo, tuvuge tuti ugwaruka twifuza ibi. Ega kenshi ubu unye umuntu ntagutorera ivyo ushaka, agutorera wewe ivyo abona. Rero kuko muri iyo myaka nibaza ko ugwaruka ruhari ubu ariko ruzoba rugezweho, twosaba yuko kugira iyo mbono ishikirwe boja mu bibanza bifata ingingo. Twebwe abajene tugize inguvu tukaza turakurikiza ivyo batubwira, en plus bakadushiramo cyane tukamenya ibiriko biraba, ico dukora cose tukagikora nk'icacu, nibaza ko bizokunda. Yashize gushigikira abajene bivanye n'ingene twebwe duhindura ivyumviro, tugakora amaboko mu mpuzu tukaja ku kivi. Nemeza yuko iyo vision tuzoyishikako. Ati ni gute? Bwa mbere bwo murabona ko bahamagarira abajene kuja mu mashirahamwe, kandi mwabivuze ati kugira tuzoyishikeko neza nuko twoja mu koperative. Rero koperative niyo yonyene izotuma dushika kuri iyo mbono, kandi iyo mbono mu kuyishikako ni twese tuzoba turi hamwe. Sinzabavuze muri niyo fera force aho turi twese tudukoraniye hamwe twoshobora gushika ku iterambere byose byoroshe. Rero
icambere mbona cotuma twishikako nuko twese twakwijukira kuja mu makoperative. Icya kabiri naco nuko twokugura ubwenge tugahindura ivyumviro tukavavana na bya migambi ya kera yo kubona yuko umuntu umwe woshobora gushaka iterambere umuntu akarenga ukuboko kumwe kuriya akantipimara umuti. Celestin Ndikumana umwe nawe nyene mu gwaruka rwari rwatumiwe ati kuba ariko bakurikirana izi nyigisho iyo migambi y'imbono kazoza izokoroha gushira mu ngiro ariko hakabona ko hazoba intambamye kugwaruka rutariko rukurikira izi nyigisho. Kiroroshe uruhande rumwe ku bantu biteguye kubishira mu ngiro, ni vyiza birakenewe, kiraryoshe ku bantu barose inyigisho kandi bavyiteguriye kugira ngo bashire mu ngiro uwo mugambi. Ariko urundi ruhande kiragumye ku bantu batariko bararonka izo nyigisho, usanga abantu benshi zitabashikira bakaguma muri bya bintu bya kera aho umuntu atabona yaja niyava. Barundi bavuze ngo utazi yaja ntazimira. Udusanga rero umuntu kuri bamwe byoroha, ku rundi ruhande naho bariko barabikora bikaborohera. Kubera ko nagiwe amahirwe yo kuba muri izi nyigisho, ndahigije kumenya neza ko umutahe ni kimwe, ariko hariho umutahe twese dusanzwe dufise twategerezwa guha agaciro. Umuntu kugira vision akitunganiriza imigambi ni kimwe mu mitahe ihambaye naronkeye ahantu, ariko umutahe uja ugira kabiri kugira ngo umfashe ushigikire kuri vision mba mfise kugira ngo ntere imbere. Ketia Nzeyimana nawe nyene umwe mu gwaruka ati inyigisho ndazikengurutse kandi ati hari n'akamaro zizomarira muri kazoza. Ni inyigisho batanga ku bajene aba jeune en plus inyigisho ziterambere bien évidemment je ubwanje nazakiriye neza hama nashimye kuhasanga n'abandi ba jeune b'imyaka itandukanye kuko nk'ivyumva bakibintumiramo sinari ko hari abantu bangana kutwoburira jewe ku giti cy'uhanje hari aho bigeze kutubaza umwe wese ico yumva yuko ashaka gukora hama batwigishije encore une fois yuko mu gutera imbere ari ikintu ukora utabenefisia wenyene ariko ubenefisia n'abandi bose. Donc je ubwanje shaka kuba journaliste. Tout d'abord batubwiye il faut savoir comment il faut yuko umenya talent yawe. Donc je ubwanje non seulement kuba journaliste mais il faut yuko ndabibyaza umusaruro hakagira n'abandi bashobora kubibenefisia. Wiri Bigirimana arongoye imigambi mu ishyirahamwe CPD akaba mbere n'umuhinga yatanze ikigwa agira ati twatumiye gwaruka kugira ngo tugwigishe maze ruzobere imboneza urundi gwaruka mu migambi y'iterambere. Hatumiwe abajene bahejeje amashuri. Igituma abajene twabatumiye nuko aribo tubona yuko uyu munsi bakeneye igikorwa bakora kugira by'ukuri iterambere ryabo no kubw'igihugu bishoboke. Rero abo bajene twatumiye abajene bashika 30 bashobora kuza bakabera urumuri abandi bajene aho babaye undi gwaruka kuko nabo ubutumwa za gutahana nuko bagenda hajya babaye mu kibano bakasigurira urundi gwaruka imbono kazoza yo gutera imbere na cyane cyane ko turi muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu wo kugira dushikire ku mbono y'igihugu cyifashe mu 2060. Rero ibyo tuca tubona yuko twari dukwiye gukangurira abo bajene bo gwaruka kugira by'ukuri bashobore kugira gute kwitabira ako kamo k'imbono kazoza na cyane cyane kugira bashobore kumenya mbe n'ibiki bokora n'igiki boshikako mbega bobishikako gute kuko bobishikako nako kuva ku nyungu zabo na cyane cyane zivanye n'ukungene bashobora kuduza ubuzima bwabo kumwe bashobora kubaho kuko turabona yuko muri iyi minsi ikintu cyerekeye ubuzi kiragora nubwo leta yogerageza hari igikorwa kigaruka iwabo gishobora kuvuga kiti
igikorwa twebwe turiko turiyemeza igikorwa twebwe kivuye mu maboko yacu kandi kigaruka kigateza imbere igihugu kugira twese hamwe tugende kuri ya mbona kazoza. Ingabire Neri nawe umukuru w'ishyirahamwe yahavuye rero yemerera urwaruka ko mu gihe hazogira uzana umugambi urashe ishyirahamwe rizokora ibishoboka byose rimufashe kuronka uburyo bwo kuwushyira mu ngiro. Uwo afise projet avuga ati jewe iyi projet ndayifise peut-être yodufasha n'abandi azoze yiture abo muri CPD azo bari hafi ari jewe Willy Apollinaire canke Gedeon na Monsieur François Ngaha umuntu agaheza akanaliza iyo projet ingene imeze ari ukurondera agasponsor umuntu akakarondera kugira ngo turabe ko no jeune nabo bogira ico bimariye.